Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi ba Nkunda Ijambo, ndabahaye ikaze muri Nkunda Ijambo ya mbere ya 2025. Amazina yanje ni Karine Bella baranyizigiye shira mbere. Numunezero mwinshi kubaha ikaze muri iyi Nkunda Ijambo ya mbere ya 2025. Nukuri turashima Imana cyane yahatugejeje. Imana yarakoze kudutambukisha 2024 ikaduha gushika muri uyu mwaka wundi. Nukuri amashimwe yose abayimana. Nizere yuko uyu mwaka hariho intambwe ugiye gutera. Nizere ko muri uyu mwaka hariho ahantu ugiye kuja. Nizere ko muri uyu mwaka hariho n'imiburiburi nimba wari ngaha uzohera ugeze ngaha, ugende uduga, ugume ku munsi ubaza Imana, mana ukeneye no munsi nje, ukeneye no munsi ngiriki, ukeneye no munsi mvuge gute, ugume utera intambwe. Nukuri Imana izogushoboza kandi 2025 we need to go to the next level. Niryo jambo twaronse uyu mwaka kandi tuzoguma dutera imbere, tuzoguma tuja imbere, tuzoguma tuja kurundi rugezo, kumenya Imana cyane kurundi rugezo, kuyikorera cyane kurundi rugezo, kuyizera cyane, kuyivuga cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Rero nashaka ndababwire ko uno munsi jewe mfise amashimwe menshi cyane gose, menshi cyane. Nukuri ndashima Imana cyane, mfise indirimbo nyinshi mu mutima, mfise byinshi byo kuvuga. Nari maze iminsi ndabivuga muri December, naravuga yuko muri Janvier tuzokwiza umwaka Nkunda Ijambo ibayeho. Rero naravuze ngo uku kwezi kwa Janvier nzokumara n'amashimwe, nzokumara ndabashingira intahe, nzokumara ndabasangiza amashimwe. Hariho abandungikiye amashimwe ingene Nkunda Ijambo yabahezagiye, ingene bahezagira. Ndaryohewe cyane ko Imana yashoboje. Nukuri ni Imana yashoboje, nta buhinga bwanje nashizemwo, ni Imana yashoboje. Imana kandi yarakoze kunshoboza. Haleluya, yarashoboje. I made it by the grace of God. Kuva muri Janvier 2020, nari natanguye a little bit before, nari natanguye muri November, ariko muri Janvier 16 niho natanze izina rya Nkunda Ijambo, niho navuze publicly ko izi nyigisho zitwa Nkunda Ijambo. Rero kuva le 16 janvier 2024 gushika uno munsi, every Tuesday Imana ishoboza kuvuga ubutumwa. Nukuri ni ikintu cyo gushima, ni ikintu ntashobora gufata for granted. Ndazi yuko n'ubuntu bw'Imana, ni Imana iba yanshoboje, kandi nukuri mumfashe gushima, mumfashe guha Imana icubahiro, mumfashe guhimbaza Imana yabanye nanje kandi n'ubu iri kumwe nanje. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Ndashimira cyane abantu bose bambaye hafi, abantu bose basupportinze, abantu bose bagiye bama ama feedback. Mwarakoze cyane, sinobavuga mu mazina mwese, sinobaheza, ariko mwumve ngo mwarakoze. Hariho waraba video akacambwira ati anye wohindura unye. Hariho wigeze kumbwira kantu je ntariko ndaniyumvira, akambwira ati bugerageza uzurahindura background, uzurashirako ama background atandukanye. Nkako nakantu ntashobora kwiyumvira, je nabona umenga ni ibintu bisanzwe. Okay, naho nuko ama niyicariye ngaha, urumva, ariko hariho abantu baba bitayeho ibintu vyawe ku buryo baje no mu ma details wowe udashobora no kwiyumvira. Rero nk'uwo onye yarakoze cyane, Imana imuhezagire cyane gose. Hanyuma ndashimira cyane gose, bimwe bivuye ku mutima, umushinga ntayo wanje. Nukuri ndabizi video warazikurikirana iminsi yose. Thank you so much, warakoze. Nukuri yarantangaje cyane. Arakurikirana video ngize iminsi yose, ku buryo iminsi yose abafise commentaire ambwira, kandi iminsi yose commentaire ambwira ziba ari zo kumfasha ku improving, ziba ari zo kumfasha gutera iyindi ntambwe. Nukuri
ndamushimira cyane gose ahari yumve ko ndamushimiye cyane. Arasapotinga cyane gose, arashigikira mu bikorwa vy'Imana, nta ngora vraiment. Imana yarabitunganije ku buryo nimba hari freedom ampereza ya mbere niyo gukorera Imana. Rero ndamushimira cyane gose, ndashimira n'abana banje nukuri barafasha, baramba hafi, barasapotinga nukuri. Umuhungu wanje mukuru arantangaza cyane gose ingene abayitayeho cyane vya Nkunda Ijambo, ugasanga ariko arambaza. Umunsi yaryohewe cyane ndamubwiye yuko irankwiza umwaka mu Roseze. Nukuri mwarakoze my family, Imana ibahezagire cyane gose for always being there for me. Ndabashimira cyane gose. Rero n'abandi bose, abantu bose natumiye muri Nkunda Ijambo bakitaba, tukavuga ivy'ubutumwa bwiza, tugasangira, tukavuga ivya Yesu. Nukuri Yesu abampera umugisha, mwarakoze cyane gose. Ndabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima, no hanyuma nasubira kubahamagara muzoze. Nukuri Yesu abampera umugisha mwinshi cyane gose. Hariho abantu bagirira inyota izi nyigisho ku buryo imisi yose navyuka asangamo message mardi mu gatondo, ubutumwa bugeze kutaraturungikira, kutarashirako. Ivyo vyose wumve ko birankuhaja, biratera intege, biratuma umuntu yumva ko atari ko aratamba yirorera, niko bavuga mu Kirundi. Imana rero ibahezagire mwebwe mwese mwabanye nanje uyu mwaka wose. Nukuri sifise uko nobashimira, sifise uko nobavuga. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ntatevye reka ndavuga gatoyi ingene Nkunda Ijambo yavutse, ingene natanguye irivuga butumwa ryo kuri social media. Hanyuma ndibaza kuva next Tuesday nzosha ndegena ndasangiza amatemonyage atandukanye bagiye barandungikira. Urabizi temonyage, amashimwe imisi yose hariho umuntu vyongereza inkomezi, intahe zibaho kugira ngo zitere inkomezi abandi, zituma abandi bahaguruka. Rero nzozibasangiza, hari abazindungikiye si benshi, ariko ababikoze Yesu abaho umugisha cyane gose. Rero subiye inyuma gatoyi, reka ntangure nivuge. Jewe nakuriye mu muryango mwiza, nakuriye mu muryango ukundana cyane, hama nkurira mu muryango batwigisha gusenga. Baratwigisha gusenga no kuri burya abavyeyi muze mwigisha abana gusenga, muze mwigisha abana gukunda Imana, kubera iyo ni imbuto. Naho mu nyuma bogera igihe bakaja mu bindi, ni imbuto wabateyemwo izosubira ikavyuka, ntabwo bihera gutyo onye. Iyo mbuto irateba ikamera tu. Rero bagiye barabitwigisha, abavyeyi bacu baratwigisha gusenga. Ndibuka ko mama vraiment twatuma twisinzirirako, mugabo turiko dusoma ishapure muri sala. Yaratubwira ko tudashobora kuja kuryama tutavuza ishapure, yaratubwira ko tudashobora kuryama tudasengeye hamwe twese famille, tugasenga tukavuga ishapure. Niryo dini nakuriyemwo, ariko nukuri wumve ngo byaratwigishije kumenya Imana, kumenya Imana, ukamenya ngo uko biri kose hariho Imana hejuru y'ibintu vyose. Rero nkurira muri uwo muryango, dukura dukunda Imana. Hanyuma mu nyuma jewe maze kwegera haruguru, narahinduye idini. Narifise musaza wanje twakuze dukundana cyane, hama ndamubura, apfa nabi, ntitwanamuhamba. Urupfu rwiwe rurampungabanya gato, kandi nari nkiri muto, nari nkiri umwana, ariko numva ndababaye kubera ko twarakundana cyane, twakuze turi very close to each other, dukundana cyane gose. Hama rero mara iminsi numva vraiment ndi muri depression, numva ntaryohewe, numva ata munezero mfise wo kubaho, numva vraiment ibintu vyambihiye, kandi I was very young. Ico gihe rero ndagenda gusenga umunsi umwe kuri Eglise Vivante mu Burundi. Ngenda gusenga mvuga nti reka nje gusenga mu bakizwe no munsi, nti maybe ya masengesho yabo yonkiza, yongarukanira umunezero, nkasubira nkasenga nka kera. Ngenda gusenga kuri Vivante, hanyuma nukuri sinshobora kubabwira, ntavyo nshobora gusubiramo. Uwo munezero nta nukuntu numvise no describinga, ariko narumvise umunezero uwo munsi, narumvise umunezero wa wundi
ntari mperutse wa wundi udasanzwe, numva ndaryohewe cyane, numva ndasubiye kugira ubuzima, numva vraiment ndasubiye gusenga, ndasubiye gukunda Imana, numva ndasubiye kuvyuka. Hama ndakizwa, ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mu nyuma ntangura gukorera Imana, nkatendinga ibikorwa bitandukanye byo mu ishengero, nkabibamwo, nkatendinga amaserie de prière. Hari abantu batwigishije ahantu twagira serie de prière, bakatwigisha ingene tuvuga ubutumwa. Ntangura kuvuga ubutumwa, kuririmba kuco cari ikintu nkunda cyane gose kuva nkiri muto. No muri Katolika nararirimba, nari umuririmbyi, byari cari ikintu nkunda cyane gose. Hama rero ntangura ibikorwa vy'Imana bitandukanye. Ariko umunsi umwe nigeze kwigisha mvuga, ntabwo ari byo ngira mvuge ko no munsi nigeze kuvuga ingene agakiza kazitirirwa, ko agakiza utakazitiriye usanga mu nyuma wagatakaje. Rero aye moment donné agakiza kanje sinakazitiriye, sinakarinze, hanyuma mu nyuma ndagatakaza. Ariko ndagatakaza mpagaze mu isengero, ndagatakaza nasiba gusenga, ndagatakaza ndi mu nzu y'Imana. Yego ndagatakaza pe kabisa, karagenda, ndagatakaza gose. Ariko nkunda kuvuga ngo kure y'Imana ni kwa Satani, kure y'Imana ni mu rupfu. Ico gihe nukuri, ico gihe cyose nabayeho naratakaje agakiza, nari muri hell, nari mu rupfu. Higeze kugera igihe numva atanu ubuzima ngifise, numva atani ico nkibereyeho, numva kugupfa bindutiye kubaho, numva vraiment nifujije gupfa. Ego ndabaho ubuzima numva nifujije gupfa, kandi aho hose sinasiba gusenga, sinasiba dimanche mu misa, naragenda gusenga. Ariko nkumva vraiment nta joie de vivre ngifise, nkumva nta munezero w'agakiza ngifise, nkumva naratakaje gose. Umunsi umwe ndiko ndumviriza ubutumwa kuri YouTube, sinibuka neza uwo muntu yari ko arigisha, kuko ubwo butumwa nagerageje no kubwiyumvira, nagerageje no kuburondera, narabubuze sindasubira kubutora kuva ico gihe. Ariko uwo munsi muri ubwo butumwa harimo message yanje. Ndibuka ko uwo munsi uwo muntu yari ko arigisha aravuga ati, mbega ko twagize Imana technology igeze kure, muri telefone zanyu usanga harimo ama application menshi atandukanye, mbega kuri zijya application ziri mu telefone ziwawe, kurajya ama statut uri gurashirako ya WhatsApp na za Facebook na za Snapchat na za Instagram, ajya ama statut uri guragira, uravuga ko ubutumwa bwiza kwisi iri kwirarimbuka, dukeneye kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwose. Mbega uravuga ubutumwa bwiza kuri ziya statut zawe? Ico gihe numva ibaye wake up call, numva kabisa ko kantu karamvyuye, numva uziko ata butumwa bwiza mvuga kuri statut zanje. Candarealiza ko kuri statut ziwanje I'm just exposing my private life. Nerekana ubuzima bwanje gusa, nerekanye ivyo nariye, nerekanye aho naryamye, nerekanye aho twagendeye, nerekanye restaurant twagiyemwo, nerekanye ivyo ndiko ndakora mu nzu. Ndavuga mbega bijya bintu nyene bifashika babiraba, sanga nta kintu na kimwe biriko birabafasha, nta kintu na kimwe. Yego baragira des commentaires, mugizo commentaire none zifashiki, wayo mwaryohewe, yo biraryosha aho hantu, mbega hitwa gute, mbega yo musa neza, nizo commentaire. Ariko nta amen ndose, nta cubahiro c'Imana kirimo muri ivyo. None ncasanga ndavyutse ndikangura, numva ico kintu kwere kiramvyuye, numva ndaciyumviriye ko cane gose. Sinigera nibagira ubwo butumwa, sinibagira iryo jambo. Burya ubutumwa burashobora kuvugwa isaha yose, mugo ugakuramwo ijambo rimwe, kandi iryo jambo rigahindura ubuzima bwawe. Ndabigaruka ko nivyo vyambayeko 2023 mu mezi ya Octobre, Novembre. Narindi muri situation mbi, nari numva merewe nabi cyane mu mutima, sintinya kubivuga kubera ko
mba ndiko nshaka kuvuga aho Imana yankuye, mba ndiko nshaka kuvuga ico Imana yakoze mu buzima bwanje. Nari merewe nabi cyane mu mutima, nari numva niyase, nari numva ntagikeneye kubaho, nari numva nyene ubuzima bwananiye, numva umenga gupfa bindutiye kubaho, numva vraiment nta munezero wo kubaho ngifise. Icagiye kintunga muri iyo myaka yose nuko narumviriza ubutumwa kandi nkumviriza indirimbo cane, nkumviriza indirimbo ziramfasha cane gose, narumviriza indirimbo cane gose. Hari n'igihe nashobora kuryama numva afise agahinda kenshi cyane, nkashiramwe indirimbo nkavyuka numva naruhutse mu mutima. Indirimbo zagiye zimbera therapy ikomeye cyane mu buzima bwanje. Nkiri muri ivyo vyiyumviro, nkiri muri ako gahinda, muri uwo mubabaro nari maranye ico gihe, ndaganira n'umugenzi wanje wa kera cyane kandi twagiye tubana mu bihe byo gusenga vyiza. Ndamuganiriza, ndamubwira ni jewe numva wapi, je numva meze nabi, je numva mbere no kwipfira, je numva ntaryohewe, je numva sinzi ico mbereyeho. Ndamubwira gutyo, turaganira, arambwira ati reka dusenge. Ariko cambaza ikibazo, arambaza ngo urasoma Bibiliya? Ndamubwira nti sha apana cane, je kuko Bibiliya je irandambira, je Bibiliya intera n'itiro. First of all ndiko ndasoma Bibiliya nca numva menga sinzi ukuntu merewe, nisi carambwira ngo nico gituma umeze gutyo. Je ntangura kuvuga quel est le rapport ni yihe yo gusoma Bibiliya n'ivyo ndakubwiye ndimo, bipfaniki bihuriyehe? Arambwira ati nagira ndakwinginge, nagira ndagusaba n'ukuri, Yesu akumpera umugisha, ndabizi urakurikirana ubutumwa. Ati nagira ndagusabe, nagira ndakwinginge wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana, wimenyereze gusoma Bibiliya. Nagira ndakubwire yuko ni wimenyereza gusoma Bibiliya utazoguma umeze uko onye. Uyisome, uyisengeremwo, wizere ibiri muri yo. Ati nagira ndakubwire ko ubuzima bwawe buzohinduka, utazomenya ingene wasubiye kuzana umunezero. Ndamubwira okay, nzoza ndasoma. Ngira ntangure kuza ndasoma, ca ndatangura ndimenyereza, ndaza ndasoma buke kandi nkumva kweri hari ibintu ndiko ndaronkamwo, nkumva ndiko ndafashwa. Ariko mbandanya kandi numva naho ndiko ndasoma Bibiliya, ariko nkumva ndacari sindamera neza, ndacari muri kagahinda, ndacari muri wa mubabaro, kubera no gusenga ntibirasubira kuza cane. Novembre 2023 ndagira accident, imodoka yanje iraba déclassé nyene, iba totorose. Uyibonye ukiyumvira ko uwo muntu ingene uwo muntu yarayirimo yoba yavuyemo ameze, wavuga ati ni ibintu bibiri, soit ari muri morgue, soit ari mu bitaro bamuciye amaboko canke bamuciye amaguru. Uyo muntu nta kuntu akomeye wameze neza, ariko iyo modoka nayivuyemo meze neza, atanu umutwe umenetse, meze neza cyane gose. Ndataha shitse muhira, nguma niyumvira kuri iyo accident, nguma ndiyumvira cyane, ndayumvira ko mbega kubera iki Imana yandinze, kubera iki navuye hajya ahantu, kubera iki ntanavunitse, kubera iki ataco nabaye. Nguma niyumvira kuri ico kintu, niyumvira mu nyuma niyo nagiye kumenya ko ari impuhwe mu Imana yuko arashaka kunjana ahantu yahavuye angeza mu nyuma. Ndavyiyumvira ko cane, ubwo nyene nkiriko ndiyumvira ivyo bintu, haca hagaruka bwa butumwa numva buvuga ati mbega ko twatomboye, twagize Imana, tukaba dufise ama social media, tukaba dufise ama statut menshi dushobora gushira ku ibintu. Ubutumwa bwiza uvugira kuri statut zawe nubuhe? Ni giki ukora gicohindura ubuzima bw'umuntu? Ntanangura kwiyumvira ivyo bintu bijya butumwa, ndabifatanya niyo accident, ntangura kubishira hamwe, ndabihuza, ntangura kwiyumvira mbega nagiye he, mbega
ko nakivuga ubutumwa nka kera, mbega ko nakikorera Imana, ko nakiririmba kwa kundi kwa kera. Ntangura kwibuka ya myaka ya 2000, 2001, 2003, ya 99 ingene nakorera Imana. Ntangura kwibuka iriya myaka ingene nakunda Imana, ingene nakunda ivy'Imana, ingene na traveling nkaja no mu kindi gihugu ngiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ntangura kwiyumvira ivyo vyose, ndavuga nagiye he? Ntangura kwiyumvira ivyo bintu. Ubwo nyene nkiri muri ivyo onye, haca haza muri jewe rya jambo ryo mu vyahishuriwe Yohana 2:5 rivuga ngo reka ndarisome. Ivyahishuriwe Yohana 2:5 havuga ngo nuko wibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo nzokuza ko nkuri giterekwa ko itara cawe ahantu hacu kiretse wihanye. Ntangura iri jambo ricaragaruka muri jewe, nja kurisoma. Bene data, sinobabwira ingene nihanye uwo munsi. Narafukamye ndaririra Imana, ndayibwira Mana, mbabarira narakuvuyeko, mbabarira nagiye kure yawe, mbabarira kuko nibutse ivy'Imana yahora inkoresha kera, nibutse aho nahora ndi, nibutse ivyo nahora nkora kera. Nukuri numva agahinda karanyishe mu mutima wanje, kandi numva yuko nintihana nintagaruka nta vyiza bindindiriye. Urumva avuze ngo nzokura ko igiterekwa ko itara cawe, umva nyene azokura umuco kuri jewe. Umuco wiwe niyawunkura ko nzoba ngiye mu mwijima. Numva agahinda kenshi, numva umubabaro. Ndafukama ndaririra Imana, ndayibwira Mana mbabarira, Mana narakuvuyeko, Mana naragiye kure yawe, Mana mbabarira kuri biriya na biriya na biriya. Ndabivuga vyose, ndihana, fata umwanya wo kwihana. Kuva uwo munsi ca ndabwira Imana, ndayisezeranira, ndayibwira ngo ndibutsa aho navuye nkagwa, ndahibutse, ndihanye, kandi nemeye gusubira guhaguruka. Casezeranira Imana ko ngiye gusubira kuvuga ubutumwa. Hehe sindabizi. Camara iminsi ndiko ndagisengera, mbaza Imana ngire gute, ndabuvugire he, ngende he. Ndumva ko vraiment nkeneye gusubira gukorera Imana. Umunsi umwe rero ndiko nja ku kazi, ndavyibuka, nkorera kure umuhira, drivinga 45 minutes, ariko ndakunda cyane urwo rugendo rwo kuja ku kazi kubera ndaruhezagirirwamo cyane. Mba ndiko ndaririmba, mba ndiko ndasenga, mba numva vraiment nujujwe n'urugendo nkunda cyane gose. Ngenda rero ndiko ndasenga, ndaririmba, hari indirimbo nako ndaririmba, iyo ndirimbo numva numva ariko niko rakora muri jewe. Numva iyo ndirimbo iriko iranyugurura amaso, numva iyo ndirimbo iriko irampa revelation. Nishitse ku kazi ca numva shatse gukora video. Au départ ngikora video nayikoze kugira ndayirungikira abantu bamwe muri repertoire yanje, ariko mejeje kuyikora naciye nkora video ndiko ndirimba iyo ndirimbo, hanyuma ndayivuga ko amajambo make a propos. Muga mejeje gukora iyo video ca numva noyishira kuri statut, noyisha kuri statut ikabona abantu bose bari muri repertoire yanje bashobora kubona statut yiwanje. Ndayishira kuri statut rero, mbona abantu bararyohewe, mbona abantu baragize commentaire, mbona abantu barafashijwe, mbona ndavuga okay, this is how God wants me to serve him. Imana irakeneye ko ndayikorera muri ubu buryo. Nca numva ntanguye guhaguruka, kandi numva sinshobora kubihagarika. Urabizi, nasanze umuhamagaro n'ikintu gikomeye cyane gose. Imana iraguhagurutsa ikagukoresha ibintu abantu bagatangara, abantu bakagira amakritika atandukanye, bakagira amakomantere atandukanye, ariko ugasanga ivyo bintu nawewe hari igihe wumva umenga ubihagarika, muga bikanka kubihagarika kubera yuko ni Imana, n'umuhamagaro Imana yaguhagurukije kuri ico kintu. Ca ntangura kuvuga ubutumwa rero, ntangura kuvuga kuri statut, ndabuvuga mari iminsi ndabuvuga, ariko nkasenga cyane, nkagisengera cyane ico kintu, nkumva ndakeneye ko Imana ibandanya imbwira ingene byogenda, ingene no gikora, ingene ingene Imana imbwire inganirize. Nkaguma ndiko ndasenga cyane, mbaza Imana, eske ibi bintu, is it the right thing I'm doing, should I continue? Nkumva somehow
ndumva udusoni nkumva, ariko ndabandanya ndavuga ubutumwa. Ubwo nyene muri jewe numva turashira ku butumwa every Tuesday. Ubwa mbere nkitangura nagira imisi itandukanye, naragira lundi, naragira mardi, naragira mercredi, ariko kubera kwa gusenga numva turashira ko every Tuesday. Ndatangura kuza ndashirako mardi, ndabandanya senga, aho tugeze December ndabandanya senga ndabisengera cyane gose. Hama rero ca nibuka ya nshuti yanje ya kera yambwira ivyo gusoma ijambo ry'Imana, yankundisha gusoma ijambo ry'Imana. Ca ntangura gusoma Bibiliya cyane, ndayisoma cyane ndayikunda, nkumva ari ibintu ndiko ndakuramwo, nkumva ari ama revelation ariko aranzamwo ndiko ndasoma, ntikiri boring anymore. Hama mu kwa mbere rero ndasenga cyane, sengera icyo kintu nari natanguye cyo kuvuga ubutumwa, nkavuga okay ndavuga ubutumwa kuri statut, none gamana ibi bintu nkora, ubu butumwa mvuga byitwa gute? Kuko ikintu cyose kugira ngo gitandukane n'ikindi kigira izina. Ndiko ndasenga umunsi umwe Imana ica imbere ijambo riri muri Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8, kandayisome ndakunda kurivuga ko cyane kubera niyo devise ya nkunda ijambo. Yosuwa 1 umurongo w'8 haravuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzobikure mu kanwa kawe, ariko uzokwame uvyiyumvira ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Imana ishimwe cyane. Imana ica iryo jambo ryo muri Yosuwa 1 umurongo w'8. Nca numva ko urufatiro rw'ubuzima bwanje, urufatiro rw'umukristo ni ijambo ry'Imana, n'ivyagezwe vy'Imana. Ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ngo ntuzobikure mu kanwa kawe, ngo uzokwama uvyiyumvirako ku murango no mwijoro, ngo niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Numva ko ivyanje bizogenda neza nakundira ijambo, ivyanje bizogenda neza, nzogira amahoro. Wibuke ko navuze ko atamahoro nari mfise, wibuke ko navuze ko atamunezero nari mfise. Ca nibuka ko ivyanje bizomera neza vyose ninakundira ijambo. Niho haciye hava iryo zina rya nkunda ijambo, kuko numvise ko vyose bifatiye mu gukundira ijambo, mu gukunda ibiri muri iki gitabo c'ivyagezwe muri Bibiliya yera. Numva ndakunze cyane Bibiliya, numva ndakunze kurisoma, ntangura kurisoma kuva mu ntango itanguriro, ntangura kurisoma kandi nkumva ndaryohewe, nkumva ndiko ndahezagirwa, nkumva ndiko ndahishurirwa, nkumva ijambo ry'Imana kabisa riko rirankoreramo umurimo ukomeye muri jewe. Le 16 janvier rero 2024 canda declara officially izina ry'izi nyigisho ko ari nkunda ijambo. Kuko nasanze ari gurufatiro kurikunda, kuryamiza mu kanwa, kuryamiza mu mutima, ku murango no mwijoro. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Rero ndashimira Imana no munsi ko yabanye nanje, ndashimira Imana ko yanshoboje, ndashimira Imana ko yagiye inyihishurira uyu mwaka wose ngira nkunda ijambo every Tuesday. Nukuri Imana yabanye nanje, Imana yagiye inyiyereka, nagiye mbona ukuboko kwayo, nagiye mbona inyihishurira, nagiye nukuri mbona Imana ingendera mu buryo budasanzwe, nagiye mbona Imana inyiyereka. Ntabwo vyari vyoroshe, ntibiba vyoroshe cyane cyane iyo utanguye kuvuga ubutumwa gutyo onye, uri ahantu abantu bari basanzwe bakuzi kw'ibindi, bari basanzwe bakubona ku bindi, bari basanzwe, kubera umwana w'umuntu biragora cyane ko processinga change muri we, biragora cyane ko processinga ko ujya muntu yashiftinze ntakiri hajyageze hajya, biragora. Umwana w'umuntu aguma kubona hahandi, aguma abona muri vya bindi. Nzobivuga ko cyane mu kwa kabiri w'indwiza canke uzokurikira, nzobivuga ko cyane ingene
mu matemoignage nagiye ndaronka ingene vyagiye bigora abantu ko ba processing ico kintu byaragoye cyane gu processing, ariko Imana yarambwiye ngo ndi kumwe nawe, nzobana nawe, nzogendana nawe, ko witayeho ivyanje, ko wagize inyota y'ivyanje, ko wagize inyota yo kuvuga ivyanje, ko wagize inyota yo kunyamamaza, nanje nzokwitaho ivyawe, ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Imana yabanye nanje, yagendanye nanje, nukuri ndashima cyane gose. Hari igihe mu misi ya mbere wasanga ibibazo ari vyinshi, wasanga bariko barabaza, ariho inshuti yanje imwe yambwiye ingene bariko barayibaza ngo mbega ngo uyo muntu wiwanyu ngo bijya n'ibikingo yadukanye, ngo bijya n'ibika ariko arigira ku masitati ibaze shango ariko arigira, ngo bijya n'ibika ariko arigira ku masitati, ariko uwo muntu arabwira ati ahubwo ujya niwe tuzi kera, ujya niwe Karine, nujya naragiyeho cyane numvise iyo nyishu yabahaye ati ujya niwe Karine, ujya niwe ahubwo bundi twari tuzi iyo yari yaragiye, sino tumuzi kujya ati bijya si bishasha, sivyo yadukanye, niwe. Bigeze no kubivuga ngaha anye turiko turasangira n'abantu hamuhiri wanje, turi kumwe n'inshuti zacu, barabivuga bariko baravuga ingene batangara, ingene mvuga ubutumwa. Ubundi muntu w'inshuti yanje nzi kuva kera aravuga ati rero mwe ntimumuzi Karine, nuko nyene ati Karine ahubwo umuzi kuva kera, amuzi gutyo, amuzi ariko avuga ubutumwa, amuzi avuga ivya Yesu uko nyene. Hari abantu rero vyagiye bitera ibibazo, hari abantu bagiye bagira ama confusion, hari abantu wasanga bariko baravuga ujya ni depression, ujya yarasaze mu mutwe, ujya ni sorte yo kwigira counseling, niyo moyen yarose yo kugira aruhuke, bijya n'ibintu by'ubusazi. Ariko jewe ikintu nagiye gutahura, navuze nta ngorane, none nimba nogira depression muga nkayigira mvuga ubutumwa bwiza bufasha abandi gukira, bufasha abandi guhinduka, je numva ari vyiza. Ahubwo iyo depression nzoyiyamiremo, nzokwame ndi deprime, name ndiko ndabivuga kugira ngo abantu bakizwe, kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, sivyo? Numvise cari ikintu kitonca intege na gato, numvise ari ikintu kitombuza kubandanya. Umuntu yo kwigisha gute ijambo ry'Imana atize theology, ariko nta na hamwe mu ijambo ry'Imana havuga kugira uvuge ijambo ry'Imana urinda kuja muri theology, nta na hamwe nabibonye. Uwoba yarabisomye yo binyereka, nta na hamwe bavuga yuko urinda kuja kugira ishure rya theology kugira wigishe ijambo ry'Imana. Yesu siko yabwiye abigishwa biwe, ntiyababwiye ngo banza mugende mwige theology ngo hanyuma muyihejeje ngo mugende muvuge, no, yababwiye ngo genda muvuge, genda mwigishe, genda muvuge ubutumwa bwiza, genda mwigisha abantu bose, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, genda mubwira abantu. Nivyo yavuze. Rero abantu baragize ama confusion, baragize ama commentaire, baragize, kandi c'est très normal, ni bisanzwe cyane mu bana b'abantu, biroroshe cyane kugira ama commentaire ku kintu ubonye gishasha, ku kintu ubonye utamenyereye. Hariho abagira ama commentaire atari meza, ariko ayo yose ntiyigeze ambuza kubandanya. Hariho abavuga nukuri ukavuga ati none gabasha, nkuko nari ndabivuze, umwana w'umuntu biragora ko abona change, kandi iyi si tugezemo y'uno munsi nimbi cyane, ku buryo Satani abonye umuntu yavuye mu vyo kwamamaza ivyiwe canke mu vyo kwamamaza ibitagira ikimazi, akaja mu vyo kwamamaza ubwami bw'Imana, arakugwanya mu buryo bwose, ntako atagira, arakugwanya, kandi mu kukugwanya ca hose aracana muri babandi bakijijwe, babandi bahora musengana, arabacamo. Ugasanga muri ayo makritike no muri ayo majambo ariko aravugwa on your back, na babandi waruzi yuko ahubwo baba mbere mu gusupporting ivyo bintu nabo barimo, ugasanga nabo bagiye. Kubera iki? Satani iki n'ikintu adakunda, n'ikintu agwanya cyane gose, n'ikintu atanezerererwa na gato. Rero nabonye Imana uyu mwaka wose, nabonye Imana igendana nanje, nabonye Imana ifata ukuboko, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye Imana inyihishurira, nabonye Imana imbwira ibintu byinshi byo gukora, kandi nzobikora. Nukuri n'ubusi ndahagarika, hariho ibindi byinshi cyane gose Imana yambwiye gukora, kandi nzobikora, kandi nzobandanya, sinzohagarika. Ndaje vuba cyane ndababwire n'ibindi byo gukora, hariho ibindi tugira dukore, hari ibindi tugira tuvuge, kubera ko Imana yaramaze kumbwira ngo simpamagara abakomeye, ahubwo nkomeza abo nahamagaye.
Imana ishimwe. Kandi Imana ntigabitanye, Imana ntibesha, ijambo ryayo ni ukuri, yarabivuze kandi izobana nanjye. Ababwiye ku kwezi kose kwa janvier ari uko intahe, ari uko amashimwe, kubera Imana yangiriye neza. Imana yagiriye neza nkunda ijambo, Imana yagiriye neza igikorwa cayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko uno munsi yari nka introduction yo kuvuga aho nkunda ijambo yavuye, ingene nkunda ijambo yavutse, kandi nzobibandanya mu mpera z'ukwezi. Nzoronka akanya ko kwakuhaja umuntu yo bafise inyota yo gukorera Imana, nzoronka umwanya wo kugisha ndabivuze ko. Ariko no munsi mu nkundire ngeze ngaha, tuzobandanya tuyaga, tuzobandanya tuvugana n'ibindi muri uku kwezi kose. Imana ibahezagire cyane gose, Imana ibagirire neza. Reka turangize dusenga dushima Imana. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, ndaguhimbaje Mana yera kandi igororotse. Nariko ndavuga amashimwe, nariko ndavuga ibyo wankoreye, nariko ndavuga aho wankuye, nariko ndavuga umurimo wawe uri kurakora mu bugingo bwanje. Ndagushima Mana kuri uyu mwaka nkunda ijambo imaze. Ndagushima ko wabanye nanje, ndagushima ko wagendanye nanje, mu bitoroshe wabanye nanje, mu vyoroshe wabanye nanje, waramfashe ukuboko. Icubahiro cose n'ikibi cawe, amashimwe yose naba yawe. Niwe wenyene wabikoze, niwe wenyene n'ubu ubandanya ushoboza, niwe wenyene Mana, niwe wenyene, niwe wenyene. Ndavuze ngo amashimwe yose naba yawe, amashimwe yose, amashimwe yose Mana, amashimwe yose na yawe. Warakoze, warakoze, warakoze kuri uyu mwaka, warakoze, warakoze Mwami. Kandi ndagushima ko hariho vyinshi ugifise Mwami, hariho vyinshi ugifise mu bubiko bwawe Mwami, kubwa nkunda ijambo. You still have a lot in your store God. Uracafise vyinshi kubwa nkunda ijambo, uracafise kurugomba kutugeza Mwami. Ndagushimira Mana ko wabanye nanje, kandi n'ubu ukomeje kubana nanje. Ndagushimira ku muntu wese Mwami afata umwanya wo gukurikirana izi nyigisho, umuntu wese afata umwanya wo kwiga akagira havuye n'ahageze. Mwami Yesu, ndagushimira, ndagushimira kubwo uyu muntu wese, ndagushimira kubwo abantu bose babanye nanje uyu mwaka, abantu bose bagiye bantera intege, abantu bose bagiye bankomeza, abantu bose bagiye banyankuhaja. Mwami Yesu, ndabasabiye umugisha. Abantu bose Mwami wanje bansengeye, ndabasabiye umugisha uva hera hawe. Abantu bose Mwami wanje bagiye basangiza ubutumwa abandi, ndabasabiye umugisha. Abantu bose Mwami natumiye bakitaba, Mwami ndabasabiye umugisha. Ubagirire neza Mana, ubahezagire. Kandi Mwami wanje Yesu, wamubuzuza iyo nyota yo kuvuga ivyawe, wamubuzuza iyo nyota yo kwitanga kubw'ibikorwa vyawe Mwami bitandukanye. Urakoze Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye kuri vyose, kandi ndakwizigiye no kubiri inyuma bisigaye Mwami. Icubahiro cose kibandanye kuba icawe, amashimwe yose abandanye kuba yawe. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije, mwakoze cyane, ndabashimiye gose. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza, Imana ibishatse, Imana ihadushikanye. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.